nico gituma nasize ubutumwa hajya ku biro bya Nyishu Media na kare sinashaka ko ari wowe uza kumbaza ibyo mbaza yego je nashaka ko ntari ari waza kumbaza ibibazo byinshi je ndongira nakanya kubwira ane ko kumwihanikiriza ntazasubire kandi ntarazwe afise ingeso mbi yego nkiya urasanga mu biganiro ndiko ndabaraba ugasanga ariko akubita abantu base kumwishura icyo singeso nziza none ubivuga nkande n'umu boss ntaco aravuga ijya Nyishu Media ni y'umwana wanje bahibi yake yego sha none wari wavyibagiye iyo ni imbugita banzu igere ko oya no kumwinyegera imbugi cameraman twigire ndove tugira ikibazo ngaha uyo mutama ndabona ari ngorane twigire cameraman oya mutama jewe cameraman twigire mutama oya turagiye cameraman zimya nanda zimya kamera Okay, bakunzi ba Nyishu Media uno nikuze John imbere yanyu wa mwana wanyu mwirereye mwakujije gushika kuri no mwanya uno munsi naramutse ngiye kuri biro ntonze ku kazi natonze nacerewe kubera nyine navyutse njana abana ku mashuri nari ndiko nshize ku kazi nasanze raporo yuko umutama Banderas yashitse ku biro asigatanze gasopo kuri wa mukobwa Nice ashaka ngo nawene ngo aramukeneye Nice rero jewe kubera murasanzwe mubizi mu vyara wanyu ndumuntu nkunda kurondera inkuru zose ndumuntu nkunda ko kuzana ikintu cari cyo cyose uko kije ntegezwa kukwirondera ko inkuru menye koko ivyo bintu vyari ivyo rero muri adresse baduhaye bavuze yuko ari muri bino bice nawe ndamutelefone yambwiye ko ndamusanga ahantu hari inzu batarasakara hari utuntu tukagashamba ukuntu cameraman ingo turaha je mbona hasa naha anya umenga niho cameraman nta uri bon reka cameraman reka tugende je mbona hariko ndaramubona neza ndamubonye cameraman yaro mbo ariko araca utuntu tutwatsi sinzi ivyo ariko arakora hajya ngo cameraman bandanye monsieur Banderas mwiriwe neza mwiriwe ngira ngo ikinzanye ngaho mwakime oya ngo kubera ko nsanze ngaho none ntuzi ko ari wampaye na adresse ndetse nagusange muhira naca naguye ko nsange aho nibereye mu bikorwa byo wanje mu bisanzwe Banderas je nategezwa gushika ngaha anya muhira nagiye bambwira yuko udahari kandi uri ngaha anya ninzu ndabona iyi ni iwawe Banderas umviriza ico sikibazo kwiye kwimbaza gusa iyo usanga muhira atari hondi wari kundindira hanyuma nkataha mu bisanzwe uri gukora iki ngaha none none ubona je nkora iki je mbona ibintu by'ivyatsi yego bibagiye ko sanzwe umuganga yego uvura iki mu bisanzwe ingwara zose zibaho kwisi Banderas icanzanye ngaha niturinde kuja kure na kure je nazanywe na raporo wasize kuri biro ya Nyishu Media wasize uvuze kuvyerekeranya na Nice murondera kwiki muri make mutaba ndakubwire Nice message nasize yego nifuza ko Nice abo umugore wanje umugore wawe Nice cyane Nice tuzi asigaye akora muri Nyishu Media ujya nyene muzi nta wundi Nice nkimubona je nace numva ndamukunze kandi je nkunze yego biramugora kugira ngo anyanke hamashani rega je nawe 50 kandi kindi no kubwira bashaka babakobwa 50 nta numwe muri abakobwa 50 azigira yanku wundi ngo kwera ngo data ngo dukundana canke ngo tungendana naka mutama je numva ukaze Nice ubwa mbere wamukuye impuzu imbere ya kamera bon shani kwanza yari shani wamukuye impuzu imbere ya kamera ubu nawe uri kurarondana na Nice ari mushasha muri iyi Nyishu en fait Nice ndamubonye bien tukaronka umwanya tuguhura nawe neza na neza yego ndazi Nice yobona neza ko atawundi muntu mfise ari we wenyene mfise urumva wewe uri tukwita isiguro ya commune kubera ko ngira mutoya oya sisi byo navuze je ushatse kuma amateka meza yego unyita isuguru y'igihugu urumva umukobwa wese ukeneye mu gihugu ushobora kumuronka uwo ari we wese umutama Banderas ivyo bintu turiko turakumva ko twavyumvanye n'undi mugore sinzi ko bumuzi uwo mugore n'uwahe
umugore yitwa Aisha atanga imiti nyene y'imikundanya ndazi. Aisha Ego Aisha yaroze abandi bantu benshi tumaze kuvyumva Aisha agenda araroga. Nawe ivyo turiko twakumva ko rero bisa n'ivyo twagiye turumva kuri uwo mugore. Hari ico mwamuhuriyeko na Aisha? Jeje nta naho turahurira kandi naho nicaye Aisha ndazi ko atashobora kuhegera ngo arahicaye. Sivyo? Kandi bajya n'abana batoya. Abana bato ushatse kuvuga? None Aisha kuvuga ngo araroga. Amaze kuruga bangahe? Byariko ndakubwira ati ushatse kuruga igihugu cyose. Canke isi yose ndayiroga. Aisha twafise uburorero butandukanye bwo Aisha yagiye akora ama action. Wowe twarabonye nivyo arambuye impuzu umuntu. None twumvise yuko hari ahantu akora umuti. No mu bindi biganiro biherutse twumvise bavuga yuko muba araga communication mfitani. Aisha nshobora kugirana communication yayo yose. Ati kubera iki Aisha adashobora kugirana communication. Aisha nakubwiye ko adashobora kwicara naho nicaye. Yego. Nayumva naho noba nciye yumvise ko ntaciye aca hindura inzira. Reka kubesha mutama. Ico nakubwije ukuri? Ucumve mbere nikimenya menya. Yego. Nabo nkorera umuti ujya sinshaka kumukorera umuti. Hari abakwegereye cyane batubwiye nuko Aisha ukuri wawe umuti aha muri kuri atubwira yuko Aisha atatomuzinanye. Nakubwiye ko Aisha ndamwumva. Ndamwumva kandi uremera ibikorwa vyiwe. Ajya no gufyitiriza. Ivyo akora byose ajya no gufyitiriza. Aisha nakubwiye ko ari gufyitiriza ivyuyiwe. Ego kuko Aisha nawe bavuze ngo nije ndamuha umuti. Aisha nawe uramukumuhaye umuti vyiwe byose nk'ibyo byo gufyitiriza. Nivyo gufyitiriza. None umuti ukora gute mta? Je ntusinda nawe ukora. Rero ushaka kuvyibuha. Ko mbona no kujya umega ntukirya. Ngorane mta mu buzima bwo. Ya ndashaka guha agapande. None uwo no kuvyibuha. Kuri umuvyibusha. Mutama ntusanga akira nakandi bijana ucubijya byose ni waheza. Nshira mu biharage canke mu isoko. Hekenye uko nyene. Uko nyene. Ushatse hekenye imbere ya kamera. Ushatse kwiragusha. Nazako biriramo hanyuma wansiguriye. Bika rero bika mu mfuko nkibona. Wansiguriye neza mutama sinshobora gucandira hanyuma. Kandi ntuzuvuge ko ari je nabiguhaye. None cameraman ivyo kubikupa. Sabonye ntubona ko abakunzi banyisha umeze. Cameraman ntiwihenda kuba ikintu bakimwe. Iyi inya ni nyisha umeze. None babonye nciye mfa naho ikimenyamenya kizova. None je sinshaka ko abantu baza kundondera banduna ko imiti yo kuvyibuha. Jeje nyene simvyibushe. None ukashaka ko ndagunda. Jewe nciye mfa naho uyu muti ndakuremesheje ntufa mwana. Ntaco cameraman ntubikupe ahubwo mbwira neza ko kwicanye na Nice. Wowe umurondera abana batoya. Nice angana n'imfura yawe. Kwanza n'imfura umuhererezi wawe. Bahebi yake aramusumba Nice. Bahebi yake arasumba Nice. None wewe ni gutuguma uja kurondera Nice asumbwa n'umwana wawe. Umbaje ikibazo ciza cyane. Nico gitubana nasize ubutumwa hajya ku biro bya Nyishu Media. Na Karisi nashaka ko ari wowe uza kumbaza ibyo mbaza. Yego. Je nashaka ko ntari ari waza kumbaza ibibazo byinshi. Ce ndongira nakanya kubwirane ko kumwihanikiriza ntazasubire. Kandi ntarazwe afise ingeso mbi. Yego. Nkiya urasanga mu biganiro ndiko ndabaraba ugasanga ariko akubita abantu base kumwishura. Icyo singeso nziza. None ubivuga nkande n'umu boss ntaco aravuga. Ijya Nyishu Media ni y'umwana wanje bahibi yake. Yego sha. None wari wavyibagiye. None jo televiziyo y'umwana wanje bazoba bayumvira nabi kwera ujya mu journaliste ntaragumaza kwita abantu. Ivyo vyo kukubitana jewe sindimwo jende mu vyara w'abantu bose urabizi gusa mutama. Reka tugaruke kuri ico nyene ca Nice. Shani ni nk'umwana wawe. Nice ni nk'umwana. Kubera ko urondera abana nta ba mama bakuzi ubona. Reka nakubwiza ukuri. Abana bato icambere umya bafite amaraso mato. Akiri mabisi, akiri matoto, agishushe. Nano muno munsi nambubona yuko jewe ari bo nkunda. Nico gitubona ameze gutya. Abantu benshi bazikunda umutama. Ariko urabona ko je ndigakunda umusore ko nguma nywa amaraso matoto, amaraso mashasha. Uguma wiyubura. Hafete. Rero wewe Nice igitonda mukunda. Ukambwira ngo ngana n'umwana wanje. Bahibi yakara namusumba imyaka. Nivyo nyene ndiko ndakubwira. Rero bahibi yake na Nice nibaje kujana canke ntare. Oya. Kandi ariyo generation. N'umugore wiwe waranamuriye. Umugore wa bahibi yake. Rega bahibi yake no kugira ndamurongorere. Nabonye ko bahibi yake nyende vote na iko febre.
Uzaze kuvuga ko adashoboye cyotereka nkora umuti nisunze utu twakatse ubona ariko ndiyahira ngaha kugira ngo umwana wanje ndabe ko yogira imbaraga ariko cyasanga umwana wanje nikigaba mu kuturya baraturonga mbega ko binacafu we kajya naguhaye ugacishe gusa ku mazi ku euro 4 hari mutatera mu kanwa Kenya ibi ni bisigaye nanje ndamenye ngenda vyikoreshereza okay none umutama Banderas ikijanye na Aisha guma tugaruka hahandi nyene ikijanye na Aisha na Nice ni umwana wawe kugeza n'ubu uri kurazana no kugeza n'ubu umviriza yego bavuze ngo yitwa nde voisin Nice uri wavuze ngo wita cousin yego nitwa cousin ndagusubiriremo ikintu kimwe yego je abana navyaye ni bahebi yake nabandi ariko uyo namba wari uvuga ngo ninde Nice si umwana je navyaye kuko umwana wawe wavyaye nubo wari kuriye murura yego sivyo je Nice siyo navyaye Nice ni umwana wundi ukuranyumva yo bana umugore wa mapema iyo ngese uzoyibana hake reka ndakubwiza ukuri ndagwa karo ku musicien mu muziki urabona ko Fioromide ndamubona je ni imyaka yanje ubona navuse numva ko Fioromide navuse mbona dutamba indirimbo za ko Fioromide sivyo urumva gushika no munsi urabona ko Fioromide arasatse secret yirira abana nawe ula batoto badogo bale ndio na damu ya moto ubona sikia nakufuata vizuri bale ndio na damu ya moto damu ya mzuri ina kama mikrobe unanisikia sasa wewe ukikamata pale vizuri haki ya Mungu ndakubwiye n'igiswahili uranakizi warabaye muri Kongo none haje umugwaya umukongomani turayaga haje mu Nigeria turayaga hamuje mu Senegal turayaga jewe nagweti jewe ndi umuganga w'isi yose nico gitana nagweti Aisha bajya n'abana batoya ndakwe no kwicarana hamwe ahubwo baza batakamba bamfukama imbere bansaba ico no bafasha bakunzi bayinyisha umeza jewe ndumiwe umuta ndumiwe no kuri kwa Mungu je sinarinzi ko vyemanga n'imbere ya kamera gushaka kujya umwana ngana asumbwa n'uwiwawe umwana asumbwa n'uwiwawe Aisha ukamubgereranya nk'ikinyegera imbere y'abantu urazi ivyo amaze gukora uramuzikoresha umwana urazi ivyo yakoze wewe koresha umwanya narakubwiye koresha umwanya ivyo amaze kuza imbere yanje angirira ni vyinshi yaraje kuri iyo nkuru nyene yabaye yake ngo namutwaye umugore ivyo namukoreye mwarabibonye mwese nanze reka nihungire nakubwiye ati urabona imiti ibi vyatsi byose ubona ngawe mu giti vyatsi nareka navyo ndavyita vyatsi kuba ariko ariko hani imiti rero sinshaka kwereka umuti ngo uri ku cyatsi kinaka uyu nango unakuye ku cyatsi kinaka gusa je icyo nakubwira sinsubira gukora ikintu na kimwe mutarava ngaha gusa ndagutumye ntare umbwire ko je ndamukeneye uramukeneye ntare ndamukeneye urya nawe afise ishavu riri hafi sinka jewe uri kurabwira uko wewe yaba yakwabije ikofi ahubwo tusanga ari ari yabitse ntare nubu ushaka umutelefone umbwiye ati ntare mutama Banderas aragukeneye aha ariko akubona kuri kamera ntare nyenye nambone cyangwa nambone ndazi ko atari ntare akora kamera ariko yoza gusa ngaha rega ubu dusigaye dukora direct ubujinga byo gukubitana amakofi ariko arabaza umuntu akakubita amakofi uretse nka jari ngene yamukubise ntuze ndiko ndamuraba amukubita ntuze koresha umwanya ndakubwije ukuri jewe kandi nikirikora bamuvunye ukuboko ni bandage ku kuboko akubita abantu gusa iyo mikro yanyu niyo nari ngiri mbabaza ati yayitibura hasi nje ndakubwije ukuri wabona ndakubwire ni aba ari ngaha je nzofatira microphone kure cameraman zimya twigire iyi ni iyo ni imbugita banzu igere no ya no kumwinyegera imbugi cameraman twigire ndwave tugira ikibazo ngaha uyo mutama ndabona ari ngorane twigire cameraman hoya mutama jewe cameraman twigire mutama hoya turagiye cameraman zimya nani zimya kamera cameraman zimya kamera cameraman bakunzi bayinyisha umeza turahatswe uyu mutama Banderas yaraduteye n'imbugita kuvyukuri jewe ndabuze nuko nifata muri maki cameraman zimya tugende